Stylozoff yaratwawe n'ubuzima hama ubuzima gute ushatse kuvuga iki gutwarwa n'ubuzima ari music umva music turayikora muga turayivanga n'ibindi urumva nari ku ishuri muga muri kino gihe sana uri bigo magaruke kandi muri game rero bibavuga ngo musani ngo na private life agira nivyo kwera ngira nivyo sinogwesha nta open mic je nta muvyeyi n'umwe afise aba papa canke mama na papa na hatangiye kugenda inde hari ryari hatangiye kugenda papa muri 2009 wafise making afise imyaka 8 nari mutoya sana muga ndibuka amayimaje amwe bakari sinzi ko novuga ngo no gukura nabi muga nakuze negemea cyane mama umva ari we mbona uburaro n'uburamuko rero mbere yuko nza mu muziki naje mu muziki nari naramubuza atangwe kuririmba yari yarapfuye biri no mu bintu bya urupfu rwiwe buri muntu byanyeshiye gukora umuziki kuko kumubura naninjiye mu buzima bwo kutaba hafi yo muhira bwo kujumagurika urondera ubuzima abivyo bikora ndirimbo vy'ikiyede n'ibindi ndirimbo mu wundi buzima ubona ko umuntu yabayeho mu buzima narabibayemo bijya of course narinzi if you be a hit one uhose hit yuko hari ibintu bihinduka mugana sanze mu gihugu cyiwacu ahantu tutarageza sinokubesha ubuzima bwanje bwo bwarahindutse mugani burahinduka vyatari ngo muziki wampinduriye ubuzima cyapambana nka kwa kundi nyine muga hari ikintu cyongekaye muga ndakubwire open mind urano ubusinyiri wa stilo ubundi Stylozoff kera nari stilo mbere yo kumva Stylozoff yari wa stilo shobora no kwikamufra ngafata na déplacement yose ngafata na bis okay meo ubu Stylozoff mbayeho bwa buzima bwiki bwa buzima bwo kwihisha bro ngo nitwice brand twaragafashe ngo muga uburyo bwacu ni burashika ahantu aho ngo twakwihisha abandi bantu ngo tugende mu private babitahure je n'ubundi no bafata kabisi bazi bataho ni wamura muri bisi ni kamufuto utekereze sawa sawa. Yes, welcome to Open Mic. My name is Patrick. Tukumwe na Stylozoff. Wumve, bayimeze neza cyane. Ari fresh. Safi kabisa baba. Yeah. Abantu bavuze ngo Stylozoff yarazimye Stylozoff naye karaboneka. Ari muri muri rusange muri kino gihe. Stylozoff yaratwawe n'ubuzima hama ubuzima gute ushatse kuvuga iki gutwarwa n'ubuzima ari music umva music turayikora muga turayivanga n'ibindi urumva nari ku ishuri muga muri kino gihe sana uri bigo magaruke kandi muri game pariko y'ubuzima bwawe yari imeze gute muri rusange Stylozoff tutaramubona nk'umuririmbyi muri matuza kumubona nk'umuririmbyi ari usanzwe uri mu biki ubuzima bwawe bumeze gute muri rusange uri umwana agira kangahe ufise abavyeyi bose donc nivyo tuba dukeneye muri rusange kumenya nubwo abari agaprive gato rero bibavuga ngo musani ngo na private life agira nivyo kwera ngira nivyo sinogwesha nta open mic je nta muvyeyi n'umwe afise aba papa canke mama na papa na hatangiye kugenda inde hari ryari hatangiye kugenda papa muri 2009 wafise making afise imyaka 8 nari mutoya sana muga ndibuka amayimaje amwe ndabahe uko nyene ndatungwa no mu mama umwe ico gihe mama yaragihari yaragihari niwe yacayo kipa class ya byose yatube mama jina manakibwira abantu mama yambereye na papa umwanya papa sarahari mugana bwo byashitse naho nyine haragera igihe ndamubura hama nangura kubaho kwiga ubuzima bwo kuba responsable ubuzima bwanje ko sinzi ko novuga ngo no gukura nabi muga nakuze negemea cyane mama umva ari we mbona uburaro n'uburamuko rero mbere yuko nza mu muziki naje mu muziki nari naramubuza atangwe kuririmba yari yarapfuye biri no mu bintu bya urupfu rwiwe buri muntu byanyeshiye gukora umuziki kuko
kumubura naninjiye mu buzima bwo kutaba hafi yo muhira bwo kujumagurika urondera ubuzima ari ivyo uriko uraririmba vy'ikiyede n'ibindi urimba mu bundi buzima ubona ko umuntu yabayeho mu buzima narabibayemwo bijya of course hari igihe umuvyeyi aba yarakoze agasigira ibisigi abana biwe zoba vyarakubayeko canke muri rusange sinovuga ego yarasize ibisigi muga ibisigi yarabisi bya bisigi novuga ngo byo guha kurya wicaye bya bisigi ego yaradusigiye aho tuba ukika umusaya mugani hadusigiye ngo bya bintu ngo amazungu manini ngo amamodoka yadusigiye aho tukika umusaya hama ibisigaye tuzovyironderere nk'abahungu. Umuryango kenshi bakunda kukipa ikibanza c'abavyeyi baba badahari, ari igihe ivyo bemera muri ziriya manza bavuga ati tuba hafi umuryango ugasanga iswata ugasanga ivyo bintu ntavyo bibayeho, vyaba vyarigeze kugushikira? Je ntivyanshikiye kuko twe abemeye kutuba hafi inyuma yuko tubuza abavyeyi bose na mama barabikoze n'ukuri, baraba kuri kote cyane cyane ya mama baratubaye hafi na n'ubu baracyandi hafi nubwo novuga yuko bafise bwa buryo bwatari bwo boshigikira mu mano yanje cyane mu buzima bwanje mugo urukundo rurahari kabisa ndabibona. Music urayikoze urakoze challenge gatoyi ntavyo wari uzi neza ko bizakugeza kure gushika no musi ahuri cyane YouTube yageze ku bantu 40,000 na mu kanya gatoyi n'ibintu bironka abantu bake cyane. Ushimira iki kubagufashije muri urwo rugendo gushika tukubona mu munsi? Icyambere na mbere je nshima Imana uhoraho hama ngashimira akeza neza ntabikuri yarakoze cyane gose anabafana nibagiye abafana abantu bemeye kunshigikira bagakunda ibintu by'iwanje bagatahura ubutumwa bwanje nanga mu ndirimbo nabo sinobibage nibo bantu nshimira urumva Imana umuryango akeza neza umva akeza neza nawe ndabashira mu muryango n'abafana ndabashimira ibyo bintu cyane. Hari uduchallenge wagiye urajamo twinshi cyane kubera iyo umuntu akiva kuri 0 akaja kuri 10 hari tunahura akavuga ati kumba muziki warumeze iki kintu wahuye cyagutangaje utari witeze? Narinzi ego challenge burahari je narinzi if you be a hit one hose hit yuko hari ibintu bihinduka mugana sanze mu gihugu cyacu ahantu tutarageza sinokubesha ubuzima bwanje ko bwarahindutse mugana burahinduka byatari ngo muziki wampinduye ubuzima cyapambana nka kwa kundi nyine muga hari ikintu cyongekaye muga ndakubwire open mind ono ubusinyiri wa stilo ubundi Stylozoff kera nari stilo mbere yo kumba Stylozoff yari wasiro shobora no kwikamufra ngafata na déplacement yose ngafata na bus okay meo ubu Stylozoff mbayeho bwa buzima bwiki bwa buzima bwo kwihisha bro ngo nitwice brand twaragafashe ngo muga uburyo bwacu ni burashika ahantu aho ngo twakwihisha abandi bantu ngo tugende mu private babitahure je n'ubundi no bafata kabisi bazi batahura ni wamura muri bus ni kamufuzo tekereze sawa ko ndi umuntu sindashika nta modoka ndaroga ndagubeshe sinagari bari atari jana muga turavyizera yuko Imana izobikora muga nuko nyene. So ni tuko tuja muri sama twamaze kubishikamwo niyo turi abakunzi babitega iki muri rusanga na kare ko wari umaze igihe kinini atagikorwa cyane twe turabona muri rusanga mbere na mbere kwa Imana basaba ikigongo abakunzi banje novuga yuko nabataye plus de 5 mois 6 mois atagikorwa gishasha muga batahure umuziki uragoye bisaba uburyo bisaba kwipanga muga ndabemereye yuko isama ari igikorwa gishasha yana vibe wumve tuje kwiwawa ndabaha bishasha vraiment ukwezi isama nihera n'abahaye ni buri mu bushuri bw'ibikorwa